Inama Nkenguzamateteka y'u Burundi nk'urwego ruserukira abenegihugu irarajwe ishinga n'ibibazo biri mu gisata c'ubutungane. Ikibabaje kurusha ibindi rero nuko abo bose bariko bararenganya abenegihugu tubasanga bose mu madini n'amashengero atandukanye. Bikaba vyumvikana ko abo bose bari mu ntoke zanyu, mwebwe murongoye amashengero n'amadini. Muri iyo ntumbero urwego rw'Inama Nkenguzamateteka washimye kubatumira muri kino kiganiro ku civugo Uruhara rw'amadini n'amashengero mu gutsimbataza ubutungane mu Burundi. Twibukanye ko mu kigabane ca gatandatu n'igabane c'umunani ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ribivuga ko mu Burundi hari ubutegetsi buhagaze ku mashiga atatu, ariyo urwego nshingwabikorwa, urwego rujejwe gushinga amategeko hamwe n'urwego rujejwe ubutungane. Abarundi nibo bayamaze bati karahara mu ruganda ntibacura. Ivyo biratwereka ko atagwego na rumwe rukwiye gusigara inyuma mu bijanye n'intwaro ibereye. Iyo twumvise abenegihugu bahohotewe mu kwakwa ibiturire na bamwe mu bagize izo nzego, abandi bagacirirwa imanza z'akarenganyo, tuba twiyobagije ingingo 67 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese ategerezwa gusonera no guha icubahiro abantu atagucagura no gukomeza imigenderanire iteza imbere kandi igatsimbataza ugusoneranira no kwihanganira. Byongeye izo nzego zose uko ari zitatu ziruzuzanya mu kubahiriza ibwirizwa shingiro no gutsimbataza intwaro ibereye. Iyo hagize urwego na rumwe rutosekara bisubiza inyuma igihugu kandi haba habaye guhemukira abenegihugu. Mu nkundire twibukanye ko ubutungane nyabwo bukomoka ku Mana. Nico catumye Imana iha igakogwa Mose canke Musa, uwo twese twemera nk'intumwa y'Imana yo gucira imanza ihanga rya Isirayeli no kurenganura abariko bararenganywa muri kiriya gihe cabo. Byongeye ibitabo vyeranda biratwereka ingene Mose Imana yamubwiye gutoranya mu bantu bose abashoboye guca imanza, bubaha Imana, b'abanyakuri, batarya igiturire. Bisigura ko urwego rw'abacamanza ari Imana yarutanguje kugira rurangure ishaka ryayo no kuremurura Mose ari we yararongoye ihanga rya Isirayeli. Mu ntumbero y'Imana rero abacamanza nibo babwirizwa kuremurura nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu guca imanza zibereye. Ikibabaje umuntu yitegereje neza siko biri. Ubu bisigaye biteye isoni aho imanza nyinshi zisigaye zishikirizwa Sebarundi kubera abenegihugu babuze abacamanza babatunganiriza mu kuri. None abo bacamanza mwumva vy'ukuri basa na babande Mose yabwirwa gutoranya. Abarundi bo bayamaze bati Imana igira aho imaniye. Mwebwe murongoye amadini n'amashengero, nico gituma Imana yabatoranije kugira muyihagararire nk'abatumwa bayo muri kino gihugu, mu kwigisha no guhindura imitima yabo mujejwe gukurikirana. Ugiye kuraba ababurana, ababuranyi n'abajeje guca imanza bose baza iwacu, baza muri ayo mashengero n'amadini. Turabajejwe bose, haba abagenda kwitwara canke abaca imanza bose ubasanga iwacu. Byumvikana rero ko mufise uruhara ntangere mu bijanye no gutsimbataza ubutungane no kubuhagararira mu kurangura ishaka ry'Imana. Ni muri iyo ntumbero nagomba ndabasabe umwe wese nk'indongozi irongoye abandi mu kwemera yibaze ati mbega vy'ukuri ni igiki ishengero canke idini ndongoye ririko rirakora kugira dufashe abariko bararenganywa muri kino gihe.
mbega by'ukuri ntacyo twohanura abariko bararenganya abandi. Ndabizi ko amashengero n'amadini murongoye asanzwe abikora, ariko utosora ifuku yamiza agati mu jisho kandi akagumye bagumako. Bubaho mwese batumire bahire. Birabaje cyane ingene abacamanza baza mu masengero canke mu misigiti tukabasengesha, ariko bukeye bakagira urubanza rw'umukene canke rw'umupfakazi hataco binona, ukamenga ntibazi ko ibyo bikwega umuvumo ku gihugu no ku miryango yabo ari nayo igize igihugu cacu. Mbega inyigisho zitangwa ntacyo zikora ku mitima yabo? Ntanze nk'akarorero, ni gute twoba turabakirisu bo ku munsi wa Mungu ariko iyindi minsi tukaba abapagani? Ko duhamagarirwa kuba umuco n'umunyu w'isi, ubwo ibyo turabigendera. Guhindura imitima y'abantu nivyo bishobora kugwanya igiturire, akarenganyo n'ayandi mabi. Iki naco ni igakogwa c'amadini n'amashengero. Turabateye akamo rero ngo muze tuvire hasi rimwe, duhagurukire iki kibazo cy'ubutungane mu kwigisha no gusengera abo turongoye ngo bakunde abarundi bene wabo, bagwanye akarenganyo iyo ko bakaje kazananye hose. Mwame muzirikana ko iki ari igakogwa ca misi yose kugeza muvuye muri nosi, kuko na kare umugabo aheza kubaka bamwubakiyeko. Mu yandi majambo, umuntu aheza gukora ibyo ajejwe iyo amaze gushengera. Tugume ku kivi rero, cyane cyane duhanurana, ariko kandi mwame mwibuka ko uhanuka kenshi mu kizosi azovunagurwa giturumbuka atagira gitabara. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nk'uko mubizi, igihugu cyacu cyaramaze gushiraho ihangiro yuko Burundi buzoba ari igihugu cifashe muri 2040, giteye imbere muri 2060. Kugira dushike kuri iryo hangiro, umurundi wese abwirizwa kwerekana uruhara rwiwe, na cyane cyane twebwe abakozi b'Imana, kuko ni twebwe tubwirizwa kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, maze uko kuri kugaha abarundi kwidegemvya no gukorera neza igihugu cacu atawanja wangura, kandi umurundi wese akingiwe n'amategeko. Ico dukwiye kumenya kandi tukazirikana nuko iryo hangiro ridashoboka mu gihe ubutungane bukigoyagoya, abantu bakirenganywa, abandi bakanyagwa utwabo, bizogorana ko dushikira iryo hangiro. Muramaze kwiyumvira namwe ko igisata cy'ubutungane kiri mu bintu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yahagurukiye, kuko ari wo mushinge nyawo w'iterambere rirama. Muze rero tumushigikire nk'abakozi b'Imana, kandi tumushigikize ibikorwa vyiza. Ni muze kandi tumushigikire muri urwo rugamba rwo gusubiza iteka n'itekane abarundi mu kunagura ico gisata cy'ubutungane. Mwibuke kandi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aheruka kubatuma ko mwebwe ndongozi z'amashengero n'amadini kugira mutange intererano zanyu ku bintu vyokogwa kugira ubutungane bw'u Burundi bwiteho koko inyungu rusange. Turabinginze rero ngumwe wese mw'idini canke ishengero arongoye, mukoranye abacamanza basengera amadini murongoye, mumenye uko bangana, maze mwame mugiranira inama zo guhanurana, kuko iyo barenganije canke bakagira ibiturire baba maramaje idini canke ishengero ryabareze. Kandi turizeye nimwabegera mukabahanura bazohindura ingendo. Ni muri iyo ntumbero urwego rw'inama nkenguzamateteka natwe twahagurukiye ico kibazo, mbere tukaba twararondeye abahinga bo mu byo kwigisha kugira ngo badufashe mu gikorwa cyo kwigisha abarongoye amashengero n'amadini, kuko ari bo bajejwe imitima y'abantu bose n'abacamanza barimwo. Ico gikorwa tukaba tugiye kugikora muri kano karuhuko mu burere bwose bugize kino gihugu. Tuboneyeho no gushimira cyane ishirahamwe ICM ririko riradufasha mu kuturonderera abahinga badufasha gutanga inyigisho zidutera kwisuzuma no kumenya ico dukwiye gukora nk'abantu bafise iyo bariko baraja, kuko na kare ngo intimenya niyo ntinegura. Nk'urwego ruje gutora amategeko, twagira tubibutse ko itegeko
rishasha rigenga amashengero n'amadini rizotangura gushirwa mu ngiro kuva mu kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka. Tubibutse ko ikiringo mwahawe cyo kwisunga iryo tegeko kizorangira igenekerezo rya 15 Nyakanga 2024, gutunganya amategeko abagenga kuyasubiramwo twisunze iryandinganizo nshasha. Abatarabikora mubanguke murabe amategeko abagenga ko muyahinyanyura kugira ngo mwisunge iryandinganizo nshasha. Abafise amashengero afise ibyicaro mva makungu mwarahamagaye kuzinya amakadre legal n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati kugira ngo bigende neza. Nivyo byose mutegeza kubigenderako. Mudukundire kandi dusubire kubasaba kubumbatira amahoro n'umutekano no gukomeza umwe hagati ya bonse rimwe. Birabaje cyane kumva hakira abakozi b'Imana bakija gutanga ibiturire mu butungane kugira ngo bakingire inyungu zabo. Abakozi b'Imana bagenda gutanga ibiturire mu butungane, murumva ko bibabaje cyane. Iyo ngendo niyo ituma tutabera karorero abo turongoye, kuko wiba uhetse ukigisha uri mu mugongo.